kwigeranzo ya 20 Kigarama umwaka wa 2019 nshuti namwe bakunzi muri kumukurikira makuru ya televiziyo Renaissance ndabaramukije ndabaha n'ikaze ingingo nkuru ziyagize n'izi zikurikira. Urubanza rw'abagirizwe ingandagwa ry'umuhisi Melchior Ndadaye rwasubiye kuburanishwa kuri wa gatanu igerekezo ya 20 Kigarama. Abagirizwe icaha ntibahawe uburenganzira bwo kwiregura kuko abashingwamanza babo batanumvirijwe. Leta y'u Burundi yatsinze urubanza rwayihuza n'amashirahamwe 5 yigenga yafuswe n'umushiranje w'intwaro yo hagati mu gihugu mu mwaka wa 2015. Ubwo rubanza rwaciwe na sentare yo mu karere ka Afrika y'ubuseruko. Ayo mashirahamwe yigenga akabatekanya kunguruza. Umugwiserukira gihugu intamba mu rugamba watashe zirayoya mu higanwa ryariko rihuza ibihugu byo mu karere ka Sekafa. Abafise igisata c'umupira w'amaguru mu ntoki ngo bakwiye kwitanga batiziganya bagafata ingingo zibereye kugira bagarukire umupira w'amaguru mu Burundi amazi atararenga inkombe. Umwihwezo n'umumenyesha makuru w'inkino Desire Hatungimana. Ido nido mukaba muri kwikira mukanya. Subire ndabaha ikaze muri ano makuru. Uno munsi ugira 60 amenyesha makuru b'ikinyamakuru iwacu bari mu mvuto. Kamikazi Christine Ndirubusa Agnes Mpozezi Terence hamwe na Harimana Egide bafashwe itariki 22 Gitugutu bariko baja imusigati hariko habera ingwano hagati y'imigwi yitwaje ibigwanisho n'abajejwe umutekano. Indwi mwiheze sentare nkuru ya Bubanza yabagirije guhungabanya umutekano w'igihugu. N'ubu bakaba bagifungiwe mu ibohero rikuru rya Bubanza. Kuri wa gatanu niho haba urubanza rw'abagirizwa igandagwa ry'umuhisi Ndadaye Melchior. Abashingwamanza babo bakaba babimenyeshejwe iminsi itekanijwe kumenyeshwa ko urubanza yararenganye. Kuko umushingwamanza Gustave Niyonzima ubwo rubanza ntirukiri ubw'ubutungane na gato ahubwo n'urubanza rwa politique. Hariko haraba urubanza rwa sentare ntahinyuzwa yagiye gusasayo ico twita mu mategeko no rurimi rw'igifaransa itinerance. Rero muri urwo rubanza rubaye igitega baruhamagaye idonido. Abashingwamanza benshi baserukira abagirizwa yaba abari mu mabohero i Burundi canke abari hanze bagiye kubimenya kugo rubanza ruzoba ku wa gatanu babimenya ku munsi wa mbere itariki 16 zo ku kwezi turimwo babira n'abatangaza bati muzoja mwidonido. Bose bariko barasaba iyandikiro ry'imanza rya sentare ntahinyuzwa n'umukuru wa sentare ntahinyuzwa babasaba ahubwo twipfuza kunguruza ku rubanza rw'intangamarara rwari rwacitse mu kwezi guheze rwatanguye kumenyeshwa bamwe mu ntango z'ukwezi kwa 12 muri uku kwezi turimo. Ati twe twagomba kunguruza turabe kopi y'urubanza ingene rwacitswe twishura amafaranga kugira twunguruze ku rubanza rw'intangamarara. Ati rero guhamagagwa muri urwo rubanza n'imisi y'umuntu barindira ko yunguruza iyo urubanza rw'intangamarara rubaye basubira guhamagara urundi ngo ruje mwidonido bubahirije imisi 30 yo kigwira barabe ko uwo muntu yokunguruza bafatiye aho yarumenyeshejwe ico bita signification. Rero siko vyabaye ucubona ko ari urubanza rurimwo amahinyu menshi rwaranzwe n'utunenge twinshi kuva ari cugurugwa. Tukarubonamwe ibintu vya politique urubanza ruza rutegura amatora y'ibihumbi 2020 berekane leta iri ku butegetsi iti twebwe turashoboye kuzana urubanza abandi bananiwe gukora ko haba turarukomeje rurashoboye kuja muri sentare abagirizwa tubakorere tubapfunge canke abandi dufate ingingo zijajanye n'ibintu vy'ivyaha bakoze. Ariko ivyo vyose bikaba hatisunzwe amategeko amasezerano y'Arusha yavuga Tribunal Special pour le Burundi na CVR bimaze gukorana ku manza zo guhera mu 1962 gushika kuri ayo masezerano n'amasezerano yo guhagarika ingwano vyose yarabigarukako. Ivyo vyose rero bakabikora
batisunza amategeko umuntu akaniyumvira ati mbega nivyo urwo rubanza rurakenewe haboneka umuco ariko hariho n'izindi gandagurwa ry'abana bo mu Kibimba baturiwe habibuti bugenda na hantu henshi zateza umuntu yibaza ati bazoba bande ko bacaguye ivyo vyonyene cubona ko ari ico twokwita justice selective rero umuntu ashimikiye kuri urwo rubanza umuntu aribaza ati hariho abantu bakora hanze baba baza aho baba ugasanga ico bita kuba rubamenyesha signification babikoze nk'uko umenga n'umuntu ari hanze batazi yari ico bita signification ya domicile encode. Tubandaniza n'amakuru kandi kubijanye n'ubutungane. Leta y'u Burundi iherutse gutsinda urubanza rwayihuza n'amashirahamwe 5 adahanira ibyiciro vya politike muri sentare ya Afrika y'ubuseruko. Ayo mashirahamwe akaba yagizwe na leta y'u Burundi ko yagize uruhara mu myiyerekano yo kwiyamiriza ikiringo ca gatatu ca Petero Nkurunziza. Ayo mashirahamwe akavuga ko agiye kunguruza urubanza. Idonido na Denis Ndayikengurukiye. Ayo mashirahamwe yafuswe n'ubushikiranganje bw'intwaro yo hagati mu gihugu agera kuri 5 akaba yagirizwa ko yagiye mu myiyerekano yo kwiyamiriza ikiringo ca gatatu c'umukuru w'igihugu Petero Nkurunziza. Ayo mashirahamwe akaba yahavuye yitura sentare y'akarere ka Afrika y'ubuseruko kugira abatunganirize kwigenekerezo rya 4 kuno kwezi. Iyo sentare niho yaca ugo rubanza yemeza ko ingingo y'ubushikiranganje bw'intwaro yo hagati mu gihugu yo gufuta ayo mashirahamwe yisunza amategeko. Nestor Kayobera umwe mu bashingwa manza baburanira leta y'u Burundi avuga ko ashimishwa n'ugo rubanza. Kunezerezwa cyane n'ingingo za sentare y'umuryango wa Afrika y'ubuseruko iherutse gufata igenekerezo ya 3 n'irya 4 Kigarama uyu mwaka mu mazi 2 iyo sentare yari yashikirijwe n'amashirahamwe yigenga hamwe n'abandi bantu kubijanye no kwitoza abanyenshubaro Petero Nkurunziza mu 2015 ndetse n'urundi rubanza rwari rwerekeye amashirahamwe yari yafuswe burundu n'ingingo y'umushikiranganje w'intwaro yo hagati mu gihugu cy'u Burundi. Amashirahamwe y'igihumbi yavuye yitura sentare ya Afrika y'ubuseruko kugira ngo yerekane yuko uko kwitoza abanyenshubaro Petero Nkurunziza mu kiringo ca 2015-2020 cyari gihonyanze bw'izo shingiro amasezerano ya Arusha ndetse n'itegeko rigenga umuryango wa Afrika y'ubuseruko. Ubushaka bw'ubutungane rero ndetse n'abashingwa manza ba leta y'u Burundi muri yo sentare ya Afrika y'ubuseruko baraye bahimbawe cyane n'izo ngingo zibiri z'iyo sentare ya Afrika y'ubuseruko. Ingingo imwe yafashwe itariki 3 z'ukwezi kwa 12 uyu mwaka n'ingingo yo ku itariki 4 z'ukwezi kwa 12 nyene uyu mwaka kubera yuko izo ngingo zije kwerekana by'ukuri yuko ingingo yafashwe na sentare y'ubahiriza bw'irashingiro yuko kwerekana yuko ukwitwa kwa Yesu Petero Nkurunziza muri 2015 kwari gubahirizwa bw'izo shingiro kandi utahonyanze itegeko na rimwe ryaba riteko rigenga umuryango. Nayo ku bwa Rumeri Niyongere arongoye akate rimwe mu mashirahamwe yitwariye leta amenyesha ko bagiye kunguruza urubanza. Nyuma y'irya ngingo yafashwe na sentare y'akarere mwarumvise yuko irya sentare itigeze ikorera ku birego abashingwa manza bari batanze hama iki naco iyo umuntu adashimye urubanza mu butungane arunguruza. Aco gituma rero kubera ingingo itashimishijwe abituye iyo sentare bazokunguruza kugira bashobore kwitura umucamanza uyungururizo agaheza akabunganira akabuzuriza. Mwomenya ko ayo mashirahamwe yitwariye leta y'u Burundi ari Forske, Fokode, Akate hamwe na RCP. Urwego rukuru rw'abacamanza rwarakoranye kuri wa kabiri rurongowe n'umukuru w'igihugu Petero Nkurunziza. Ivyabihigiwe hakaba harimo ukuraba ukuntu abacamanza bamwe bashigwa mu karuhuko kabageze mu zabukuru no kuduza amapete nkuko bishikirizwa na Monique Nahimana umunyamabanga ntayigayezwa mu rwego rukuru rw'abacamanza. Tumukwirikire. En premier lieu, le Conseil a analysé cas par cas 10 propositions de mise à la retraite. Ubwa mbere urwego rukuru rw'ubucamanza rwarihweje intambwe imwe ku yindi integuro 10 zo guha akaruhuko abageze mu zabukuru akababwira ko abazoshigwa mu karuhuko kubageze mu zabukuru bose ari kuva ku tariki ya 31 Kigarama mu 2019. Ubwa kabiri abacamanza bamwe barahawe ubuzi mu bisata bitandukanye byo kuba barongozi n'utundi turusho kuri bose. Ivyo bikaba byashikirijwe n'urwego rukuru rw'ubucamanza. Ubwa gatatu urwego rwarihweje neza urutonde rw'abacamanza bayishikirije inyuma y'umwihwezo w'ikintu kimwe kubahirije amategeko uko yubatse hamwe no kugenda turabaduza mu mwuga wabo. Yatanze iciyumviro ku vyagiye birashikirizwa kubijanye no kuduza abacamanza bagera kuri 346.
ubwa kane urutonde rw'abacamanza 125 rwashikirijwe imbere y'urwego rukuru rw'abacamanza kugira hatogwemwo amazina ntabanduka. Inyuma y'iryo suzumwa urwo rwego rwasanze urutonde rw'abacamanza bose bujuje ibisabwa. Ubwa gatanu urwego rukuru rwarihweje abatashimishijwe nuko batunganirijwe hamwe n'ingingo bijanye zafashwe imwe ku yindi. Et des décisions relatives ont été prises cas par cas. Hariho abatanguye guterwa amakenga n'umutekano wa Anise niyo nkuru, muri abo harimwo umuhinga yigenga mu byo kumenyesha makuru Aloyize niyo yita. Ubwo bwoba bwiwe bufatiwe ku majambo avugwa na bamwe mu bacutse n'ubutegetsi bavuga ko uwarongoye umugambwe CDP aherutse gutabuka mu Burundi ari umwasi w'igihugu nkuko vyashikijwe n'ishirahamwe Capes Plus. Kubwa Aloyize niyo yita ngo munyapolitike aheruka gutahuka ntiyarakwiye gufata minenegwe ayo majambo yashikirijwe na Capes Plus. Yabivugiye mu kiganiro Club de la Presse cyariko kiremeshwa na Francaze. Turavye uko vyagiye bigenda muri no myaka 5 ariko irarangira nuko kenshi nkuko twamye tubivuga iyo leta ifise ubutumwa yamica ku bantu bakabushikiriza hanyuma ukazobona biragiye mu ngiro. Jewe ku bwanje ubutumwa no bufata n'ubuserieux nkabufata nkama nkatangura kwitegura nitegurira inkurikizi ya buno butumwa kuko nkuko nabivuze kera twarumva Yakobo Bigirimana ashikiriza ibintu hanyuma ugasanga mu nyuma bisohotse mu rwandiko ruriko umukono bivuga ko rero jewe di Anise niyo nkuru nkumva abantu batangwe gusohokana ubutumwa nk'ubwo ntotangura kwiyumvira gukura meza notangura kwiyumvira inkurikizi yuko ava mushikira ikibi yego ahubwo notangura no kubwira bamwe bafasha mu biganiro kugira ngo batahuke ni uko mwafashe mu biganiro ntahuke bamuriyumvira n'ingene muzomfasha kugira nkinjure uratinya yuko ashobora no kuyicwa ntavyo novuga mugabo ibintu byose birashoboka. Tubanariza no makuru kubijanye n'inkino. Umuguserukira gihugu intamba mu rugamba ngo atayikozwe vuba bwango urashobora kuja mu migwi ya nyuma kwisi. Ibi bishikirizwa n'umesha makuru w'inkino Desire Hatungimana. Akayivuga afatiye ku kungene intamba mu rugamba zavuye mu higanwa ry'umupira w'amaguru rya Sekafa ryasozerewe ejo ku munsi wa kane. Intamba mu rugamba zikaba zavuye muri iryo higanwa atari na rimwe zishoboye kuronka. Desire Hatungimana akaboneraho gusaba abatwara imigwi y'umupira w'amaguru mu Burundi hamwe n'abarongoye ishami ry'umupira w'amaguru mu Burundi FFB kwicara hamwe bagatora inyishu y'ico kibazo amazi atararenga inkombe. Tumukurikire. Umupira w'amaguru mu gihugu cy'u Burundi no ufata mu mici ibiri. Ntibwigera butsindira igihugu aho Burundi bwatsinzwe na Somalia bugatsindwa na Eritrea bugatsindwa na Djibouti n'ubwa mbere ushitse ku gihugu cy'u Burundi. Ico byerekana rero si kindi byerekana ko ihiganwa ry'u Burundi ryahindutse riri hasi cyane gutsindwa n'igihugu c'amajana 25 ku isi Burundi bugera bw'ijana 51 byerekana ko ihiganwa ry'u Burundi rigeze mu mwasa ashaka. No kuvuga rero yuko dufashe kuri abakinyi bakina mu Burundi umupira mu Burundi atagikozwe vuba ngo hagire igihinduka hazogera igihe twava dusanga Burundi ihiganwa ryabo risigaye rimeze nk'irya Somalia risigaye rimeze nk'irya Djibouti nk'irya Eritrea kuko mu gihe badutsinda birekana ko ariko baradusiga abantu benshi kenshi baribaza yuko ngo Djibouti Eritrea Somalia mu Burundi tukibaza ngo ni ibihugu biri nyuma cyane niko biri nyuma mugabo teko turakora iki kugira tugumaho twari turi mu gihe ibindi biko birakora bitera bije imbere cyo cerekana rero yuko hakenewe akazi kenshi ku barangwa umupira w'amaguru ku batwara migwi nawe nto bitagenze uko ngo bavuvyure biraboneka ko higanwa riri hasi cyane dufatiye no ku mahiganwa imigwi y'u Burundi yagiyemwo aho ndiko ndavuga nko muri Aigle Noir kina n'imigwi ya muri Kenya za Gor Mahia batsindwa 5 umugwi wa Rukinzo ukina n'imigwi yo muri Zimbabwe batsindwa 5 ivyo byose
nico cerekana aho championnat y'u Burundi igeze niho cerekana niveau ya championnat y'u Burundi. Uburundi rero umuco ugira kabiri nuko Uburundi bufise amahirwe ko bufise abakinyi benshi bagiye hanze bari mu bihugu vya Afrika bari Burayi abo rero nibo bashaka gutuma niyo classement FIFA ko turakora iduga kuko baraza bagakina mu guserukira igihugu nk'aba professionnel abo rero iyo baje biraboneka ko umugwi wisununura nico cerekana rero yuko kugira umupira w'u Burundi gumutera imbere no kubanza gukorera mu matuta gukorera mu Burundi amakade y'ama 4e division agasubira karonka inguvu hakaduga abantu babishoboye hanyuma rero bigeze baronsa amahirwe bakaje hanze bashoboye gafasha mu guserukira igihugu wabakuze iyo bariko bakina nkino za kane barondera kuja muri kane canke kuja mu gikombe c'isi nayo ubundi hoho umupira w'amaguru kinigwa i Burundi uri hasi cyane. Dusozera no makuru ko yavuga mu gihugu kibanyi c'u Rwanda. Hari umusore w'umunyarwanda aheje amashuri ya kaminuza ashimira leta y'u Rwanda kubona itamutoteje imuhora se wiwe arongoye umuhari w'iterabwoba gwanya leta FDLR Foka. Mukiza Willy Maurice arigana ingene umuryango wiwe ubaye hataco winona mu gihe umuvyeyi wiwe General Major Ntanguka Pacifique ari warongoye umugwi w'iterabwoba FDLR Foka. Willy Maurice akaboneraho gutera kamo umuvyeyi wiwe hamwe n'abandi bari kumwe gushira ibigwanisho hasi bagataha mu gihugu cabibarutse kugira afatanye n'abandi banyarwanda kubaka u Rwanda. Tumukurikire. Turi abana batatu ba General Major Ntanguka Pacifique abarizwa mu mashyamba ya Kongo mu mitwe y'iterabwoba igamije guhungabanya umutekano w'u Rwanda. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika icyatumye mfata ijambo ni ugushima ntanga n'ubuhamya ndetse ngira n'inama urubyiruko bagenzi banjye nubwo bwose data ari hakurya mu mashyamba ntago mwadutereranye igihugu cyatwitayeho cyaratwigishije dukora neza nk'abandi banyarwanda bose dufite umutekano nawe ugira icyo tubaza nawe uturenganya mbese mwatwitayeho nk'uko mwitaye ku banyarwanda bose mu mashuri twarize mukuru wanjye ndetse yize kaminuza arihirwa n'igihugu arangiza akomereza mu Bushinwa ni hari gukorera masters nta cyangombwa yigeze yimwa nta n'uwamubajije ngo ugiye mbese murumva ko twari tumeze nk'abandi banyarwanda bose hatitawe ko turi abana ba Ntanguka Pacifique. Mushiki wanjye nawe yiga university muri Ghana niho ari kwiga farumasi. Nanjye ndangije muri kaminuza y'u Rwanda College of Science and Technology Nyarugenge faculty ni civil engineering. Na graduate inzu no mwaka ubu ngubu ndi umwenjenyeri mbikesha igihugu cyamaye umutekano kititaye kuwo ndiwe. Sinasoza ntagiriye inama abanyarwanda bose aho bari bose hose mu mashyamba cyangwa se no hanze y'igihugu harimo na data ko mbagira inama yuko bashyira intwaro hasi bakaza tugafatanya kubaka igihugu. Nino kuri kano kamo ka kino kibondo gihamagarira umuvyeyi wiwe guhagarika gusesa amaraso y'inzira karengane duce dusozera ko ano makuru. Shimire bagenzi bacu bafashe mu kuratunganya, shimire namwe nshuti bagenzi ba televiziyo Renaissance mwayakurikiye, ndabikebanuye, ndabifuriza n'imisi y'akaruhuko myiza.